icambere ndababwire kugira igihugu kizetera imbere ntimuze mwiyumvire ko Burundi buzotera imbere tutabanje twebwe nyene kugira esprit itugenda mu gukunda iki gihugu cacu. Nkobo muharamubona je nkobo ndabona ko agatima katagwe kuza uko nahora mvuga nti abarundi ntibampende abakunda Burundi n'abantu batariko baraburya abantu batarya amahera mu kigega abo barakunda Burundi mugabo preve je navuze ikintu ukunda uragishariza urakibungabunga none ntimwabonye umwanda wuzuye ubu bose baciye batavuga ngo sha igihugu cacu nani ngo bwabo nditari ngo casa nabi ubu hari abantu bariko baravuga ngo ngo harahaye harasesuka novuga atari ko ati ca igihugu caje kirahaye kirasa neza harya rero ejo uzozora batayutera amashugwe leta abantu ntibaramenya icarico leta n'igihugu abantu bazi ko leta umenga nabashikiranganje kajya kagumenga nakagwi barabitwaye kakagwi karabitwaye bijya biba bigiye mu kigega cy'igihugu no kuvuga gikorera abene gihugu bose hajya niho bagira iyo ngorane igituma kandi ngo mashaka ko barundi tuvyifatira mu ntoke c'est pour surveiller les devises umva umuntu araza niho ncafatira ministre yabivuze ati haraje ama influence hirya no hino burya hariho abantu nkunda kwitaba king makers ni les rois faiseurs de loi kenshi kora abanyamahera barakompanya itegeko gushika haje akantu kiwabo andazi yuko twaranyinyana muri conseil de ministre tukabitondesha neza bishitse muri parlement ugasanga nibindi kuko haca habayo ama influence reka je ndabwire nk'akarorero ibi bavuga ngo partage ivyo bashaka je nkunda ikintu ndakikoreye mu biharuro fata yuko dufise ubutare bukuta de valeur de 10 milliards mu biharure murabe ivyo bava ama pourcentage ufise ubutare de 10 milliards kugira ngo ubwexploite ubwo butare uburonye ukoresheje 200 millions de 10 milliards c'est combien? C'est pas 2%. 2%. Urumva wewe uzanye 2% dola ya bwa butare do 10 milliards. Hanyuma ciyibwira leta mu kugabura. Ngo leta ngwizane urumva muri ivyo vy'ama concession bacabwira ngo leta ngo rapare yayizo baseze %. Wumve no kuvuga yuko leta izotwara 1 milliard 600 wa wundi yazana miliyoni amajana 2 atware 1 milliard 4. Ivyiyumvire mwumve igituma ibihugu vya Afrika vyibwa muri izo system nico gituma habamwo corruption. Jewe ndavyemeye ncavuga none je hoyi wanje nangahe tuwezo guha miliyari 5 tayati tuzogabura 4 kubera ikirumva rero ni ngorane oro twe mu Burundi dushaka yuko tuba transparent muri gestion y'ubutare havyo guca hirya no hino rero muce mwumva ingene ivyo bintu bagabura mugabo urumva yazanye technology yazanye 200 millions novuga iyo technology iragugwa 200 millions ziwe nazo ziragugwa hariho inyungu arondera ivyo normal negotiation ari guhera ico ni gihe abaye direct partenariat wewe antake technicien leta ivuga iti nanje ndashizemwo umutahe hajya avaho gratuit kubera kugira ijemwo administration yavyo ijemwo mugabe byo maze kubona baheza kusinya contrat leta babayirukanye aho muze mutire ataso leta bace bayirukana bakagenda bakikorera leta izorindira utwo bayihaye nico gituma tudashobora gusirivera nayo madevise ngo tumenye hasohotsa ngahe haja ngahe niyo ngorane ya mbere nabonye. Hanyuma iyo bagize societe mixte no kuvuga yuko les actionnaires ni leta n'uwo mu investisseur mu bisanzwe iyo mugize societe mixte les actionnaires muca musohoka la societe mixte fait le travail mugarero mu Burundi ivyabaye c'était le malin iyo societe mixte wasanga numutaka kuko jewe naravuze ntiba verifie genda bahakarero kamwe gusa aho navyikurikiraniye jewe nyene ahandi sindabikurikirana ndabe kuri tererare hariho Rainbow International Resources na leta di Burundi
bumvikanye kugira convention minière nuvuga bakreya société mixte yitwa Rainbow Mining Burundi, société mixte d'exploitation minière. Bumvikana na leta y'u Burundi yuko yoyo ifise 10% mugabo à titre gratuit en tant que propriétaire ya mine. Hanyuma bagaca bavuga bati capital social ni 500 millions. Nova capital social ya Rainbow Mining Burundi 500 millions yuko ari azozanwa na Rainbow International Resources. Bagacavuga ko Rainbow International Resources izocija kumobiliza les fonds d'exploitation. Izocija Rainbow Mining Burundi ibe fonds propre ya Rainbow Mining Burundi. Biranditse neza clairement. Ariko ntiyumva ko bihereye aho. Les 500 millions n'ont jamais été libérés. Navuze genda mu ndabere kuri compte ya Rainbow Mining Burundi turabe ko baribeye barazana les 500 millions. Nta charge. Genda murabe barazanye za fond d'exploitation. Genda murabe ku makonte ya Rainbow Mining Burundi baragenda zero nta kiriko. Rainbow Mining Burundi a fonction. Ntigira na capital sociale, ntigira na fond d'exploitation. None arigeze ikora none ku butare bw'imbwe nande uwo yimvye yakoresheje yihe cadre juridique kuko karanise nk'ejo iyo Rainbow Mining bayishizeho yaci transfera biranditse neza clairement yaci transfera ijya permis d'exploitation dans 45 jours ikayiha Rainbow Mining Burundi kugira Rainbow Mining Burundi niyo izoja ku exploit. Jewe rero nabona nti Rainbow Mining Burundi rero imaze kubaho ikagira yo ku exploit ikagira iki yaca yumvikana na leta y'u Burundi ingene bazogabura kuko urumva ni aba leta y'u Burundi ifise 10% ni wiyumvire ajya maminere yose tererare zose dufise tukazoronka 10% gusa umuntu yizaniye amahera makeye akabitwara vyose bwira hari ubusuma burenguka kuko ikintu cyabere kugira ngo gikore bazugire ideologiquement mu mutwe wumve ko ubikomprena kuko mugize société mixte d'abord vous voterez tous vous voterez mwe muzosubira guhura muje kuraba resultat kuko nukuvuga Rainbow Mining Burundi hejeje kugabura na leta y'u Burundi ku butare ijya paritwaye ni yaba actionnaire nuva ba actionnaire hazoba assemblée générale des actionnaires bacha kugabura les dividendes ntuze Rainbow Mining Burundi atwaye niho leta bundu citwara 10% nico gituma ça importe peu ico gihe ça importe peu kuko uwo muntu niwe yagiye kumobiliza amahera menshi acayaha Rainbow Mining Burundi mugabo sivyo vyabaye nuvuga yaraje kutwiba ubutara igitwego kazavuga no munsi ngo nzobaburanya mbega twoburana na Rainbow Mining Burundi na Rainbow International Resources cyaye twoburana na Rainbow Mining Burundi parce que niyo yateza ku exploit tuvuze guhagarika ni Rainbow Mining Burundi hagaritswe c'est pas nuvuga aba actionnaire Rainbow International Resources na leta y'u Burundi boca batonda kwataka Rainbow Mining Burundi mugabe ivyo vyose bacisha kurogwa amazi nuko rutagira abajuriste nuko ministre de l'Économie atabajuriste ivyo bisaba amashuri agana ikikomo muri droit katutse nimumbwire hari umuntu hize droit ivyo vyonanira